umviriza ntare no bukomeye wanze reference bazamunyumviriza umviriza umbwira ati yuko winjiye mu nzu ukamusanga your wife ajyanye n'undi muhungu bari muri pompo possible banjirinde none si cyo kimwe umuhungu n'umugabo batari bari ko barapompora wari bati ngo ufashe inuza igitabo nyamba udakomeye urinzira na reference ndabahe choose ari nkovuga ati yuko ndamusanze umugore wanje bari ko ramupompora face to face ko nkabibona ofisi imbugita ofisi pisto ofisi inkumi ofisi iki wakora iki hari abagore bashika mu nzu bagasanga ibintu byose biruzuye uwo mugabo ari ruguru guhangayika umugore nawe ari karahobesha igitanda umugabo azosage asigaye ajyama ku kirago kubera iki gitanda baramaze kugipompora cyose cyaramaze guhera So bakunzi banyishu media uno kandi ni kuzen John imbere yanyu uno musinda baramutsa twabonanye kenshi mvuye ku kazi nabaramukije kenshi mu biganiro bitandukanye so uno musinda no kubaramutsa ngira ngo ndazimiriwe fresh nyimba mwanize muri ikiganiro meze bien big up sana so uno musi rero mwari mumenyereye nicaritse abantu babiri nkaba anya ibiro by'imishwano ariko today ndabazanye mu yindi monde mutari mumenyereye rero uno musi untare kwanza fresh meze neza abakunzi banyinshi media ndabaramukije meze fresh muri good hari akantu kunda kuvuga warap ya les fans de INYISHU media twagiye baramutse kaze ntagariti baramutse quand même les fans de INYISHU unamubwiye warap Okay, hello les fans de INYISHU media mukuna nanti sivyo I miss you so much naenda bakumbuza narinda bakumbuka namwe ndazi ko bari mukumbuye excuse me barakumbuye what is this barakumbuye guys barakumbuye les fans de INYISHU media so no muzi rero hano kuri microphone urabona rero nabicaranitse niko bavuga mu Kirundi nabicaritse oya muri kumwe mwese nabicaranitse ariko uri hagati voilà okay bakunzi banyishu media rero uno munsi ni ibintu bidasanzwe kubera ko nabicaritse ku kintu nyene mutari mumenyereye ko kiba uno munsi rero inkuru yanzanye ntare wari witeze kugira utaye gusa I'm sorry ko ndabicaritse kuri uyu mugoroba so inkuru yanzanye muri quartier iwacu murazi ko je nibera mu Kamenge hari ya Cambodia State rero hariya ahanya hari umuvye yarasanzwe akora nyene ibintu byo kuja mu mamisho ruguru mabibona ibintu by'abashoferi urumva oya pana umushoferi gusa asanzwe akora muri leta urumva nyene afise igihagararo ukuntu je sinzi ivyo akora muri make gusa ariko murambona azana imodoka iwiwe rero uwo muvye yaramaze igihe ari muri mu kazi hiyo mu ntara za ruguru ni inkuru ndiko ndababwira nayihawe n'ababanyi rero uwo mutama amaze igihe ari hiyo ruguru muri interieur ariko arakora igihe yamanuka acasanga umugore wiwe yarafise umugore urumva uwo mugore wiwe yamusanze mu cyumba none umugore wiwe none yumva yamusanze mu cyumba nayo musi bisanzwe oya je ntangazwe n'ingiye mutwe mutwenga kandi mutarumva inkuru yereye urazi igituma tutwenze umugabo yarinje asanga umugore mu cyumba yamusanga muri saro urumva nanje narinda biziko muca muri yajisa kandi ntuze itarahera jeje gasina bwaheze story uwo mugabo yamusanze umugore mu cyumba rero amusanze mu cyumba byari gupfuma yabamwa uko mubifashe ariko byari bimeze uko siko byari bimeze yamusanze mu cyumba ariko aratera zanduru muzi zitegwa mu gihe abantu bariko barakina zijya match zo kuburiri rero kaze kumera aho rishira soro oya ivyo iravuga yasanze hari yo korare mu cyumba oya so umiriza rero bakunzi banyishu media ngira ngo bantare nanazi ntibarantahura iyi nkuru naho tuko turatwenga kabigatwengwa nka keza inkuru irababaje cyane urumva ingene vyagenze yamusanze mu cyumba asanga n'undi mutipe bariko barakora rujya rubanza bariko bakora rujya rubanza ebana umukino wabaye umukino urugamba rwaba rugamba rero uwo mugabo kugiza n'aya masaha ntituramenya inkuru yiwe ntituramenya exactement aho bigeze ico yakoze aho umugore ari cyangwa yabasanze ari kumwe cyangwa wenyene ahari rero ni inkuru nayihawe nabanzi nyine ko ndumunyarusaku murabizi na isazi ko ndumunyarusaku wewe wari gutomora
nyimba umugabo yaraje agasanga undi mugabo mu cumba ciwe agasanga umugore wiwe bararyamanye bariko baragira ibintu bari kubivuga uko nyene bikanyaruka pana gukatisha none nje gutuma nabanze kuvuga ko yabasanze mu cumba mwe mucamuzana ibindi mugo musanga mu cumba birasanzwe gusa rero basanze bariko barakora akazi kose nyene bariko barakarangura rero uwo mugabo kugeza uyu mwanya ntituzi reaction yafashe na jewe iyi nkuru nayihawe nk'urusaku uko nyene so rero ntare ntarinze kubarambira jewe uri umuntu w'umugabo kandi ndakwemera uri umuntu w'ijunja n'ijambo rero nashaka kumenya exactement niki nka wowe wokora muri uwo mwanya usanze ari nka uri umugabo kubera ko jewe sindavyumva neza uwo mugabo yarafise mwaye yo gufata imbugita agakora ivyo ashaka akamucumita yarafise n'umuntu w'umugabo kandi ahagaze neza attention yari gufata ibipfunsi akabakubita cyangwa agafata imizigo yiwe akomoka akava mu nzu akagenda cyangwa akamuniga byose byari gushoboka rero shaka kumenya nka wowe ubwawe wari gukora iki boje nkagiye kwanza ndazije have mvuge je nk'ukuntu ndabibona ngerageje nkaraba kuko ivyo bintu ni ibintu mbwa mu gihugu cacu c'u Burundi ntibikorwa n'umwe canke bikorwe na babiri ni benshi nawe urashabanduze urumva ni benshi babikora gusa nubwo badashoboka bamenyekana nkuko abandi bamenyekana gusa nkajewe ari nkajewe maze kuzana umugore wiwanje nkamuzana mu rugo nkamushikana nkinjira mu nzu nkamusangana undi mugabo je ntavyo ngo kuzana imbugita ngo ndamucumite ntavyo kwitera stress ngo zo kuja gufata umugabo ngo we ngo ngaha wanyinjiriye kugirana kuko muri kijya gihe umugore yamutse azana undi mugabo mu nzu abafise impamvu kandi uwo mugore aramutse azana undi mugabo wo hanze bisigura je nta rukundo abafise abafise urukundo kurujya muntu azana mu nzu yiwanje mu cumba akicarayo niwe abafise ku rukundo rero bimaze kuba bimeze uko jewe ndamusanze aryamye nobare kandi randa basanze naho basanga bifutse ishuka nice sura kamari wewe ko bibi yangu urumva noca nitorera noca ngenda nkatora gatabo ngaca ngenda haruhande y'igitanda nkicara nkaba ndasoma igitabo umviriza ntare no bukome wanze rero fasi bazamunyumvirize umviriza umbwati yuko winjiye mu nzu ukamusanga your wife ajyanye n'undi muhungu bari muri pompo possible banjirinde none sico kimwe umuhungu n'abatandi bariko barapompora wanje bati ngo ufashe inuza igitabo nyamba udakomeye ngi defense bice by'umwega abadada ntakosa ukuri umwe yajewe ntakosa no mfisi ikosa yori wewe ntwora umukwiriza niba tuze ndinjiye ndabizi ko namukwiriza yaje kwirondera umukwiriza ntare urubati ngugomba ufate ngo intuze igitabo cyo wicara we Beni ibi bintu zuragira ngahasha Beni ibintu zuragira Beni ifo kwasikiriza umviriza none usumviriza kwa Beni usiongeza vitu ya hivyo nka anyura urabona kuri kwa tubishiriza igigare umviriza ndakubaze nice wowe kubwawe umugabo wawe aciye azakicara ku ruhande wowe tubifata gute kauze uradi hagitse kuno mwanya uravuye yuvuye unanifuma niko mpompompo aho shumbye ati ko ufata igitabo kaca wicara ngira ubuzi ko umugore wanje ndamuzi sindamukwiriza ngira nigabo gati 30 minutes ukabuhejeje nani hi 1 minute ukabuhejeje niwe ati siniyemera yaronde umukwiriza wowe ufata igitabo umviriza ntabwo oya arindira ma kwanza fate umviriza kwanza naye sindakubarira umviriza ndabaza umviriza apana kuba bimeze kuba uvuga ko byo babimeze uko urumva ushobora gusanga ariko kageso kujya mukore urumva hari abakobwa bavuka nka mu gisagara urumva nta tanki yuzuzwa n'agasenke urumva yego ico ndaki nta tanki yuzuzwa n'agasenke urumva yego itanki yose itegezwa kujamwo abidomense rero ari tanki umugabo ari tanki urumva ukuntu sikosa ry'umugabo umviriza ukuntu biba bimeze umviriza kauze ibyo nubwati ntabyo ntakuru wewe umufuka ari wewe bwati nije ndagufuna yo umudada yo no sidukuromera kugira rero twebwe abagabo rero twege nitumeze uko abagabo ubu twaritahuye ntafuhe ntafuhe vraiment sasa we urumva manze ndire nice ingorane rero yawe ivuga cyane wewe umviriza ndagutahuza igituma abagabo batafuye dufise igituma je no banje hajya ku gitanda nkacaje barambajyamye nko ngaha je no canza ngaha pembeni kuri corne nindira ahubwo ahejeje n'uwo mugabo namubaza baba vipi wahejeje
ulisikia butamu ulisikia bibi yangu iko bien ariko bro felicitation bazi bakubwira ati naho uba wikukiye gute ugeze mu yo situation nta bintu nk'ivyo gukora ntare banzombwire uragiye basi tuwe serious kuko ivyo bintu hamwe tugati yuko n'umuntu wese yageze mu situation bwati ahanungwe wo kwinjira mu nzu ugasanga umugore ko ramupompora ko tumwiti ko cufata intunzi gitabo kicaro ku bien na telefone ugacucati umudada uwo mukobwa wawe mukunda uwo mukoyi wawe watanze amafaranga cyo wawe waramucikije none nimba ikibazo kirahanyere ngo noba ndamukunda cyane none umviriza arindira none we umviriza ikibazo kirahanyere wewe yazaye mugabo abankunda jewe haba hari because guys umviriza haba hari impamvu nta bushuhe umviriza nyamutamukwiriza baba yaramaze igihe ari ruguru usanga ari ivyo nyene anakosa mu kauze bazirinzire bazirire fancy ibintu biri serious umviriza habwo ati yuko uwo mudada we ntago mukwiriza sivyo habwo ati yuko reka ndondera undagira pompopo neza kiba ati ni abagukunda mbere urukundo baruhari singeso ntare kuba ingeso nikimwe bati umbwira yuko ngo woca umufuma mana urinzira na reference ndabahe choose ari nkovuga ati yuko ndamusanze umugore wanje bariko ramupompora face to face ko nkabibona ofisi imbugita ofisi pisto ofisi inkumi ofisi iki wakora iki kuna mavuge miliki kukabana na kucamacha mavisi kuruno umviriza kuruno mwanya jewe nta mbugita notorango ndiko ndacumita uwo rero umviriza hagati yabo babiri nta mugore wanje no cumita imbugita ngo niko ari karamba kandi uwo muntu yoba ari karamba umviriza munyumvirize kwanza ahubwo jewe ikintu nokora notekereza kandi nomwereka kata mutima mu bifise cyane nta nishavu nimwe umviriza uratse nanze hajya uje mugabo waje umviriza mananje oya madurindire manze mpeze sindaheza kuvuga urumva urazi gituma aho urazi ikintu no bashaka kumwigisha wenyene mu mutima wiwe yo kwiyagiriza sinotora impuzu zanje ngo ndasohotse ndamusige mu nzu yiwanje je nibakiye urumva canke ngo notora nawe no bandi umusoda sinoca ntoranga inkongo cenda murasa canke ingire ngo wait urumva abafaransa bavuga il faut répondre les imbéciles par le silence urumva umviriza mu guhana umuntu ntuzomwereka kuri habwo cugenda hajya ukitekerereza ukaraba mu gatondo kakubarira sheri imparasiyo atakwambiyaga ahubwo wenyene uzosanga ari we yiyomoye kubera iki watekereje muri uwo mwanya ntare banzonyumvirize abantu bari kapu ndazi ko ntihabura n'umwe ariko wewe basi banzonyumvirize nice wewe uzogende basi wewe uje ku mugabo hamuzocizana umugabo wawe nguramukunda nawe ngaragukunda hamanga ngushaka ngo ashagenda canke ucumwiruka ntare banzonyumvirize nice oya kauze imwani barizere reference uvuga ati yuko uri couple sivyo gerageza ko zabe kumwe na boyfriend or girlfriend ikintu cyambere ntago umufumye urafata gusa phone yiwe usange watagusavinge my baby usanga service amadaho bitako atufuye fire nambe sa unamufuma gusa ntare reka uhanye sate gusa bebe baby usanga bebe baby aho numufumye live rero ubibonye kurero live ubonye gusa muri phone singi ya service my baby my honey wewe yashize ko gusiza isimba ifuhe uburiri kubakobwa abakobwa nibo bafuwa nice ikindi kintu naco nta ngunguru yuzuzwa n'agasenke umukobwa waragutse usitaki kujaziwa na kasenke kamoya rero nyimba waragutse shauri yako iyo yagusema ngo ntagukwiriza ico si gituma nta mpamvu ndafite kokombo cyangwa muwi kubera ko ruzo yakuvuga ati ingunguru uje ufata agasenge k'amazi ngo karayuzuza nibibaho tube serious kwanza tube serious none abo bantu nibagize mariage nibareshanije fiançailles copinage amatilange n'ibindi byose byarabaye hari abagore bashika mu nzu bagasanga ibintu byose biruzuye umugabo ari ruguru guhangayika umugore nawe ari karahobesha igitanda umugabo azosage asigaye ajyama ku kirago kubera iki gitanda baramaze kugipompora cyose cyaramaze guhera urumva ama bakobwa rero bashaka none wewe kuri wewe umva umugabo yari kuca yica umugore cyangwa kucagira byara kugenda gute wewe aya vuga decision yiwawe my decision ivuga ati ko ndamufumye fonzi ibyo bintu mana yanje ugati pamanye wait
urati aha turi muri studio banzurindire honyene reka dushire manager na oya apana kurengera inzego apana tugire je ntanare turi kapo naho byaheze ni mwiyumvira ibindi sibyo iyi nzu reka tushye ku mfano ni je na sawa turagize je nawe turabana sibyo wani iriya chambre senga tubikamo ibintu we nakuze kauze ni kwa mfano bane ati mwacho kumbavu okay nta mwana w'umwana banzurindire sibyo sawa je nawe turi kapo kauze sibyo nda ubonye nura Beni cameraman hakuna shida mimi na Beni tuko kapo ariko guys munyanyi niki maraka sina size uko size yangu lakini uko na size okay oya banzurindire umani balize okay mimi na Beni tuko kapo bazunume baskauze je na Beni silence please silence urumva turi kapo je na Beni sibyo Beni reka dufate cya cyuma dupikamo ibintu niho icyumba cyacu Beni bibukera kwiya tukafite mbere ya mlango wapo akutiye tu pompompo wacha weturiza ahagati ko ngoca ninjira nkatora igitabo ngira no hamagara babanyi bati ingomo mvize nkakora ibara nabwo ati ko nakoza amakosa aho rero ukoresheje ubwenge rero nabwenge mbakubye ati naho wabawe yarikukiye niho sanga umugore aramupompora bien umviriza abakunzi banyishu media turashaka commentaire kuri ideba nabwo ati nahise bwati iyo ndakene commentaire mbwete ko akunyo umugore wawe wokora iki je ndazi benshi baraza kunshigikira abagabo bose mukurikirana nyishu media muze kunshigikira umviriza akuna nafuhe dufise twebwe umugore wamusanze mu bintu itekerereze none we yaje kubikora aramukunda we yaje kubikora amukunda amaje kubikora amukunda amavu gani mamu nimwe yotuma uzana undi mugabo kauze mvuze gute akabidori kususoni reka nongara kiganiro reka sinongara kiganiro so dukeneye kuno nta like na share dukeneye no dukeneye ama comment nge kusuka ati urasaza umugore wawe ko aramupompora oco mbwira ati yuko woca wingufata igitabo ngata wicara una chati umviriza so bakunzi banyishu meza jewe ntare ndamushigikiye naho ntare yibeshe ntare yarafushigiye natongoza mu girlfriend Jini kundira ubukobwa bwonze bw'amaski abakuda okisanda mudada wawe wose bakaramupompora shigira kuti honyere banze imagine urafata bazindi urafata muri kumwe na boyfriend pomeke ufate koza kwanza ala kwanza uja mugore umviriza service udi umuntu utari uja mugore kwanza nta gaciro umugabo wiwe kwanza voilà urumva hajya kwanza abayamwambuye agaciro umugabo wiwe abamweretse kari umuntu ataca amazi igitabo wicari nawe umaze kubona agakengere uca witekerereza ahubwo mbere vyiza ucumara ya madame je nabonye ujya mugabo yakuririmbishije neza mu misa ya mbere uraraba usubire no mu ya kabiri ujiwiye mu ibandanye voilà so umiriza kyo kiganiro ndabana nicohera nice Abariziga reka turangiziganira umiriza vraiment nukuri turarushe reka dutahe sivyo nice dutahe iki kiganiro tuzokibandanya ubu tuzofumanira umugabo bakunzi banyishu media reka turangize ndabashimire cyane yari kuzen John kandi imbere yanyu nice nanawe bazaka kumarana thank you ciao